ingabirano yo kuririmba kuri B-Heart FM. Mama we mama kazi wacu gihugu c'amavukiro mama tubahaye ikaze diaspora abarundi bene wacu hagezaho abarundi tugarura agatima mu gukunda igihugu catwibarutse muze dushimira Imana yaduhaye Uburundi igihugu c'amata n'ubuki Murundi kazi twahawe itunga yo kuririmba kuri B-Heart FM. Iki ni ikiganiro c'umuririmbyi kuri B-Heart FM, aho uyu munsi twari twaramutse dutewe iteka n'umuririmbyi Patrickson, aho uwo muririmbyi asanzwe afise n'indirimbo nshasha muri kino gihe. Patrickson ku batamuzi namenyesha ko ari umuririmbyi wo mu ntara ya Cibitoki muri komine Buganda, aho abica bigacika ku turimbo twiwe, reka mbere akaba afise n'indirimbo nshasha muri ino misi. Patrickson akaba yavukiye muri komine ya Buhayira, eka mbere akaba ariho yanakuriye kugera ahashika aza kuba mu ntara muri komine Buganda, aho yize amashuri mato arigana yisumbuye. Reka tubone dukurikira uturimbo twiwe imbere yuko tubone tubabwira ivyaranze Patrickson. Mu miryango yacu niyo tubaye mu mahanga Ingabirano yo kuririmba kuri B-Heart FM. mu buraruko mu burengero ndetse no mu manuka Barundi muba mu mahanga kazi wacu duteze imbere imiryango igihugu catwibarutse igihugu c'amavukiro Ingabirano yo kuririmba kuri B-Heart FM. Hello, this is B-Heart FM. B-Heart FM. B-Heart FM. Hello, this is B-Heart FM. B-Heart FM. B-Heart FM. Ingabirano yo kuririmba kuri B-Heart FM. Umusozi yuzura amaso cy'umutima wanje, twese twagiye mukurikirana nk'imviriza kuri B-Heart FM, aho uyu munsi tuganira ku muririmbyi Patrickson. Ingabirano yo kuririmba kuri B-Heart FM. Hello, this is B-Heart FM. B-Heart FM. B-Heart FM.
akakaba kandi karirimbo gashasha kuri Patrickson yakaririmbiye muri studio ya Clovis Agape Studio. Murumva ko ari umuziki ukamubera kameze neza. Clovis Productions urumva ko akaririmbo karyoshye cyane, reka mubandanye mwumviriza ibiganiro bya Behind FM na Titi Elijah, aho two tuganira ku muririmbyi. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. ndamenyesha kandi ko mu kanya naba tuba dufise umutumire wacu Bigirimana Olivier, aho aza kutubwira kubyerekeye umugabo wo gufotora. Ntimurambirwe, mubandanye mwumviriza Behind FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. ingabirano yo kuririmba kuri Behind FM. ingabirano yo kuririmba kuri Behind FM. Patrickson ndamenyesha ko ejo tuza tumufise umutumire wacu, aho muzo kumva byinshi kubyo yiteze gukorera umuziki w'u Burundi, aho yikoze byinshi cyane bikamwe no gutera imbere akanateza imbere n'abandi. mubandanye mwumviriza ibiganiro bya Behind FM, mubandanye mukurikira ku murongo wa Facebook, wa Twitter, kamwe na YouTube. Mubandanye mwumviriza kandi mubwirwa n'ibiganiro bya Behind FM. Amagambo yo